na Noella ikina na Alice bayikinya arabakobwa menga batatu. Selemani yari hejuru ku giti cy'umwembe aca basuka kamazi aravaye rero ahamariwe sasa baca baragira iki baca bariruka kumbe ivyo ariko barabesha byose ni kwa rukuri. Iyo comedy vraiment yarayibonye yarakurikirana. Sebara mukijya buca TV amwerere mwese mwiriwe bwakeye mwaramutse ijuru ryiza ushaka kubona ariko murango tukavuga ati ijuru ryiza bikagucanga ariko nico kimwe kuko ndazi ko mudukurikirana mu kwisi yose ushaka kuba ari mu ijoro ubu ushaka kurorera ibiba mu Burundi aho uri hose kwisi cyangwa uri mu Burundi karabiba kwisi yose aho uri hose turi kumwe n'abantu batandukanye ashaka kwibaza ni bande. Ikintu cya mbere na mbere ndakwibutsa kora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update amakuru ameze neza amakuru y'abakinyi b'amareresi nandi makuru atandukanye tudatevye gato tuganire n'aba bantu mumve ibyabo mumve icatumye ndabegeranya ngaha. Reka duhere ku bantu baba mama hajya abantu baba mama ni hatari abantu baba baratwibarutse nukuba icubahiro cabo. Mama ndabaramukije. Mahoro murakoze kuturamutsa. Akazina kaye? Akazina kanje nitwa Nishimwe Claudine. Yego. Reka tuje guhundagira kabiri ni umukobwa akina muri Rukundo TV Burundi areka byifatamo neza areka arakora neza. Rukundo TV Burundi ntibakiro nk'umukobwa w'inzobe nyinshi. Ni sawa? Yego ndamahoro namwe. Murakomeye Cyane. Yego. Akazina kanyu kuko CIZA we sanzwe ndamuzi nka CIZA se nirwa ndabaza amazina yiwe ni CIZA Pascal canka yandi mazina menshi ariko we n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro. Mumbwirere amazina yanyu na filme muri ko murakina mu. Amazina yanje ni Untitled Rebecca hama ndiko ndakina mu mwobo na Kanyana ndetse ndimo. Yego. Rebecca ati kumwe na Rebecca na mama hari umwana mufise kugeze nabwo ati mama naka kumuma nkawe kubavuga mu izina si byiza. Mama Anje CIZA wewe sinirirwa ndaramutsa sinirirwa ndavuga amazina we nizereka risawa. Je ni sawa kabisa. Abakunzi bacu aho muherereye mwese intasho zanje ngizo. Hamasike naho meze neza vraiment ndakomeye ndashima. Yego kabisa. Tugarutse kuri mama turiko turaganira nka nk'umufana cyangwa umukunzi w'ibikorwa vya filime ndundi. Mvuze filime ndundi reka duhere kuri ba CIZA. Filime za ba CIZA zikwigisha iki? Nakore jewe amafilime yabo muvuge cyane kugira abakunzi bacu hari ababumve neza. Nakora amafilime yabo aranezera akampimbara no kunyigisha akanyigisha n'amafilime menshi yagize nico amfasha no mu buzima no mu rugo rwanje. Yego. CIZA uyu munsi turi kumwe n'umukinyi n'umufandi wanyu yakunda ibikorwa byanyu. Wiyumva gute umva hari umuntu mushaka guhura akavuga ati ndakunda ibikorwa byanyu murakina neza birigisha? Ndabyishimira cyane kuko bica bigaragara neza ko tudakinda twirorera kuko iyo uri kurakora ikintu ukabona abantu babiri cyangwa batatu bakaba bakwereka yuko bakunda ibikorwa byawe bica bigaragara neza yuko udakinda wirorera ahubwo ari kurushirizaho kugira iki gushiramo inguvu kugira ngo ibintu bigende neza. Mama Anje ni ya filime yabashiza wakunze? Filime yabaciza nakunze narakunze ifilime tubwire ibyo wabonye CIZA yakinye cyangwa uwundi wari we wese CIZA camenye izina ryayo. Hakano wibuka CIZA yakinye nawe barundi nokore amafilime yabaciza ahantu yanezerereye hariho nkaho nabonye CIZA be n'uwundi mu papa bariko barahanura abakenyezi bari bafashe bagira akagwi kamwe kamarigara
ngo umugore ngo umwe ngo Ya, ni yambaye comedy, ngo ni comedy. amameshe ngo yambaye amameshe ngo uwundi ngo akambara amameshe ngo n'ibirato bya 50 uwundi nawe bagiye kumubwira yuko ngo umugabo we ataca ashoboye ariko byose narigishijwe ko naciye mbonamwo yuko abo bagore bwari n'ububeshi bwo kuza gusambuza uwo wundi mugore ibyo nanjye byaranyigishije kuko hariho ibyo nanjye niyumvira ko umugabo wanje yoba atampa ariko naciye nsanga ari ibintu by'ububeshi abagore bashobora no kuyaronka no mu zindi nzira akabesha ngo nayo abagabo babo babahaye kandi atarayo baba babahaye ibyo byaranyigishije bituma nkunda n'umufasha wanje ndamukunda muri bike canke muri byinshi ibyo biri mu byamfashije. Ciza iyo filime ni yahe? Ni komedi yakinye Selemani. Iyo komedi nje nayikompoje yakinye Selemani, ikina na Noella, ikina na Alice, bayikinye arabakobwa menga batatu. Selemani yari hejuru ku giti cy'umwembe aca basuka kamazi aravaye rero ahamariwe sasa baca baragira iki baca bariruka kumbe ibyo ariko barabesha byose ni kwa rukuri. Iyo comedy vraiment yarayibonye yarakurikirana ibikorwa byacu cyane. Yego. Rebecca, ni kiringo giti maze muri Rukundo TV Burundi, nigikushima muri Rukundo TV Burundi gushika? Ego ni kiringo gito mazemo ariko ibikorwa byabo ndabikunda cyane kandi ndanabishima kuko naho bageze barateye intambwe mu bisanzwe bariko baravyifatamwe neza kandi naje bariko bavyifatamwe neza nagira urimwo nawe uri muri ko muvyifatamwe neza na uri Ego nacewe ndimwe mu bariko baravyifatamwe neza reka ndabivuge basi muri ntuzeya muri rusangi twese tuko turavyifatamwe neza kandi filime ndazi abariko baradukurikirana zirabandanya zikorwa Kanyana irikira kogwa nubwo baguma basaba ngo ihere ariko ndibaza yuko turiko turasozera nkuko babisavye. Ego Ciza wewe wamwakiye gute Rebecca muri Rukundo? Jewe Rebecca ndagukunda. Ashe n'umufana aratumva. Sindagukunda ariko. Arabeshe Ciza. Haramusi ndagutuka. Oya. Narishimye cyane kubona turose Rebecca vraiment umukobwa afise inzobe nyinshi muri Rukundo TV nyinshi ebana kandi afise umutima mwiza vraiment ndavye niya kuvuga ngo abantu ngo binzobe nga bafise ngo umutima mubi. Oya afise umutima mwiza vraiment biramusa vraiment afise umutima mwiza ndavye nk'iyava vraiment ava kure vraiment kuva ngaha gushika niyataha ni 3000 ndabesha. Oya nubesha ni ibihumbi bitatu dukinira mu Maramvya abakure vraiment mugabo aritanga kandi arakunda ibikorwa. Yego pe. Rebecca, Ciza wahora umubona ku ma video akina amafilme ubu murakorana wiyumva gute? Ego Ciza na haize igihe kinini ya cyane ndamubona natanguye kumubona mu bintu by'amakomedi gusa ntitwari tuzinanye hama gushika n'isaha je ndumva nezerewe cyane kuko dusigaye dukorana urumva ko bisa ko ari indi ntambwe nanje nateye naho ndamubona ku ma televiziyo nkamubona mu ma telefone urumva nkamukunda cyane kubera ibintu yakora harimo impanuro nyinshi nanje vraiment ndavuga ati iyi team ni sawa imeze neza urumva ndavyishimira cyane nanje muri jewe. Nabe bakinyi bandi ushima uburyo bakora muri Rukundo? Muri Rukundo ni nka bose abakora muri Rukundo TV vraiment barakora neza kuko ivyo bakora vyose ni ibintu bihanura bigahanura umwana bigahanura umukuru umupapa cyangwa umumama harimo impanuro nyinshi. Ofisi intumbero yahe muri Rukundo muri iyi game ya film? Intumbero ofise nuko nokora hama nkagira aho shitse kandi nibi bikorwa bikagira aho bishikanye jewe. Ego niyo ntumbero ofise. Wari usanzwe ukunda filime ndu utaraza no muri Rukundo niza filime zindi nabaye bakinyi bandi wari usanzwe ukurikirana utaraza muri Rukundo? Abakinyi je nakunda gukurikirana kenshi abakinyi b'Igitega baninde. Ego nibo cyane no kwiradiyo narakunda kubakurikirana misi yose mwijoro 2:00 n'iminota nategezwa kuba ndi kwiradiyo kugira ndabumvirize ariko hariho nabandi barundi benshi nategezwa kumviriza mugaba ninde vraiment barangiyemo cyane. Ego
wobaye wa mbere ubu rero kubera ibintu bitisi ibintu bitera bija update baje bakinyi maninde ntibakibakurikirana cyane ubu basigaye bakurikirana ba CIZA CIZA we warumviriza ninde Anende nayumviriza gose kabisa uracayumviriza usanga nandi radio office ya FM radio office ya FM kabisa no bambeshe mama uracumviriza ninde aya ninde ntayo gusa mbere wawe uruyumviriza nahora ndayumviriza kera ariko ubu ntayo ncumviriza kweri abantu bahevye ninde murabe mugaruke ku karangega bacize ibintu bakina baratubesha bari mu gisagara gusa ariko bajya kinyi baninde nyene barakina ubuzima nyene bw'akaranga ukabona nyene kari kirundi nyene hamwe mu kirundi habye uracumviriza ninde Rebeka cyumviriza kare vema narayumviriza hariho igihe bigeze kuvuma ushika aho tuguma tubakurikirana ariko n'abandi bose barakora neza kandi barakora ibintu bifise imico myiza bihanura imico y'ikirundi bitanga vrema message nziza ku bantu bose yego mama wewe iyo uri kuraraba filime nk'umufana wa Rukundo uba wumva ufashe iki nko kubwira ufashe muri ibi bintu vya filime canke ufashe nk'abantu ukunda kuko barakoresha uburyo nubone bakorajya kugira wowe ushikirwe nabijya bakora barakoresha uburyo n'umwanya nta kintu wumva uzobashimira nk'umufani wabo jewe kubisanzwe nyene kubashimira no bashimira kandi n'ubu ndabashimira kuko hari inyigisho nyinshi batanga kandi zikadufasha nko kuri bana bukwe n'abakazana aho hose tukagenda turiga ego hariho ni filime CIZA yakinye yaratunezereye gose yana bukwe no mukazana ngira cayimenya yaratunezereye gose yaratwigishije ego twarabonye ingene abakazana baburirindira abavyeyi babo aribo bana bukwe ivyo byose twarabonye ko ari ibintu bitwigisha hama n'ukuri je kubafasha sinokwanka kuzobafasha ego n'ukuri ndiyumvira kuzobafasha mwebwe nyene muzoshobora kushikira mumbarire ikintu mwoba mubona noshobora kubafashisha ico nzoba shoboye zokibafasha hama n'ukuri murakoze no kunyiyumvira ko kumpa ikiganiro CIZA hatugira tugabana inkamuga kandi tuzogabura nije ndamuzanye akaza ninka tuzogaburamo kabiri ego mama urakoze cyane gusa ntabwo novuga ngo uzoduha iki ahubwo ikintu wewe wiyumvira ku mutima wokora nico wokora ego oya hashize tuzogabura yagira tugabira inka ego ni wafise ikintu kiri ku mutima ashobora kuvuga ati je nzogira iki mugabo kuvuga ngo urazoduha ibi urumva ucumenga turagutse ego oya nta muntu abwirwa kado mama musanzwe mukorera he musanzwe mukora iki je kubisanzwe ndumudandaza nkaba nkorera ahantu ku kabari kwa Bugingo mu Gasenyi muri Nyakabondo ya mbere nukuri ibintu by'ibidandazwa novuga ko ndandaza nk'ibidandazwa byose kiretse ibirato n'impuzu gusa nivyo noba ntadandaza nayo ibindi by'ibifungurwa byose n'ibinyobwa byose ndabidandaza abantu bari mu ibi bice byo mu Carama kwa Kinigi ku mashure mu Gahahe bakeneye kugura ikintu cyo gufungura babana bakeneye stock ibiharage bya stock imiceri bashaka kwegera mama Ange ni ku kabare kwa Bugingo gusa kabare kitwa kwa Bugingo menga kitwa kuri Batrale ariko kwa Bugingo menga niyo dicha vyumvikana gusumba Batrale ushaka kwa musanga ukagira gastoke kugira ntibize birakugora araho usanga uduharage twaheze kuza kugura karo kamusanga bigoye abo kwifuza kukurondera utanga kanimero ari nk'umuntu aba yifuza gutelefona nk'ubu yahabuze canke iki ari kindi ashaka kubaza ati kiro nangahe nzibeye ushudufasha baha kanimero akanimero kanje ndashobora kukabaha eko akanimero kanje ni 682 89 87 50 65
aho mu telefone urashaka kumubaza kabeyi kugira ibintu bigende neza tuzoza kukwishyuza inka twemereye je ndahaze kuri batrare ndoza kubishuriza bacize inka tugabanye sibyo cyiza tuzogenda ego kabisa akajambo wabwira abandi bafani benshi hari abantu benshi bakunda ibikorwa byanyu kandi babashigikiye mwogera kure gusumba gegana umuntu wese ashima kuca afise akajambo kamwe ku bantu basanzwe bakurikirana ibikorwa byanyu akajambo turabakunda cyane vraiment muraba boss bacu mwe mukurikirana ibikorwa byacu Imana ibaha umugisha ibagirire neza aho muherereye hose Imana irushirizeho kubaha amamega kubaha amamega kugira ngo murushirize amahera kuko baruse amahera baragura amamega bivuze amamega Imana ibahezagize amafaranga pana amahera kuko amahera arahera amafaranga ni adahera kugira bagura amamega baje kuri rukundo ego